hari abantu biyumvira ngo na divorce nico kintu cya nyuma. Muri divorce iyo uriko urabikorera umuntu hanyuma ukabimukorera mukiri mwese, nawe nyene n'ikindi kimenyetso cy'umuntu nukuri adashaka icyo agenda gutwaye. Urugo ni Imana tu, ni Mungu na maombi. Experience uronka mu rugo ni experience personnelle, nta muntu n'umwe muyisangira, si association, ni experience personnelle ibiza kukubaka. Nivyo wowe nyene ibikubatse wewe bishobora kuba bitanyubatse, ivyo wihanganira nshobora gusanga je ntavyo no kwihanganira, vice versa. Hari ibyo usanga urenza ku ruho rw'amazi ariko je nabibona umutima ukamvamo ko hari abaza kubigera ko byarayangaye. Hari n'ugutuma uriye yo kwigira ugiye mu kwiyahura warahindutse, ntiwanywa inzoga usigaye uri mboregwa ntugitaha, usigaye unywa ibiyayuramutwe, usigaye ugira ibintu byose bidafashe bibi bikononera ubuzima wabigiyemo kubera yakoze y'umuntu umwe. Rimwe baranse kusoma ku misa, kabiri baranse, gatatu ukwezi kuraheze shango je hamwe nkora ko ngo n'utu tuntu nakubwiye ngo mu ndweze ngo tutarakemuka ngo shango hoba wambonye. Nako n'uguhonyanga gateka k'umugabo dusigaye tubona hasigaye amaseparation ashobora kuvamwo n'amadivorce kugira umuntu ashike kuri iyo stade biba vyavuye kuki? I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, ndabagura micro ni jewe nyene Juste Gael aka Dream from Marissa aka Black Manchoni Black behind the camera. Mwitu musaza kwa kuri ahandi urumva mu kibano umwe akubwira ngo nakari deprime ngo kubera yahebanye na naka, aho dusigaye tubona mu ngo nyinshi bamwe bavanye canke naho hakaba ibibazo, umugabo canke umugore, umuhungu canke umusore yakundana n'undi muntu, ugasanga hariho zimwe mu nyifato zihinduka, ugasanga umuntu yakunda inzoga asigaye ari mboregwa, umuntu ntiyakunda gukesha asigaye atatevye, umuntu ntiyakunda kugira ibinabiri, ugasanga ubu nivyo bice bimufata, aho usanga n'umwe yahora akundana n'umuntu umwe asigaye ari umukobwa akunda kuja mu bigwi vy'abantu benshi canke naho agahunga abantu. Ni vyinshi cyane, dufise uburero bwinshi, aho dufise mu gisagara ca Bujumbura ugwaruka batatu muri bo bahaswe kwiyahura kubera bahebanye n'abakobwa. Ndi kumwe n'umutumire n'umushinga nahe afise umwana kwa kuri aha nawe suwunda abavyeyi bamwise kori ciza Clovis Blaze niwe mutumire, benshi bamuzi nka Rasco, aza kutubwira vyinshi. Gumana natwe kwa kuri ahandi. Ndakura musa Rasco. Nyamusana Nizera komeze neza fresh nakubonye cyamaga kurimba ka karimbo kavuga ngo ama classic man, ndavuga ati none ko atakaririmba Fiko classic man safi, unapendeza sana. Asante. Wambaye nk'aba Spanish ni ruruzuba rwinshi sana. Mzee unapendeza sana. Asante. Rasco, turi mu kwezi kw'abakundana. Turi no mu kwezi bamwe bavuga ngo urumva ngo nyuma ya Saint Valentin ngo n'umunsi mukuru ngo w'ubugenzi, ariko harabarengeye ubugenzi baranubakana. Mbere ko utangura ikiganiro abo bantu bose bari kumwe ari babiri, uhereye ku musheri wawe n'abandi barundi muri rusanzwe babwira iki cigiki kicanye n'urukundo? Ntacyo se ndababwira nababwira Ndaravuga ati ndakonksi sana Rasco, bambwiye kweruka kwandikwa imbere y'amategeko n'undi mufasha ajya makuru yo bariyo siyo vya vrai uti nivyo utadutumiye? Ntacyo hareka kukubwira byagenze gute, ntunangire na MC kwe ibaze byagenze gute. Rasco, tukiri ngaho nyene urukundo imbere ko tujya ku ma deception iyo umuntu y'abantu bageze mu bigero, sindi ko mvuga abana bato
bakuze bakavuga ati tugiye mu rukundo urukundo ruduha intumbero yo kuzokubaka ubwo rukundo ku bwawe urudefinisa gute? Ico kibazo kumenya kirakakaye. Rega urukundo ni rugendo. Rugendo nago uhurira muri ibintu byinshi. Hari igihe urugendo rugenda neza, hari igihe muca mu nzira zitarimo ikaburimbo, hari igihe mucana ibiraro byacitse. So n'urukundo ni nkuko nyene. Uragenda ugafatanya n'umuntu ugafata urwo rugendo iyo rubatwara naho nyine iyo ya urukundo n'urugendo murafatanya urugendo n'umuntu bega hayi umuntu yo avuze ngo n'urugendo abakundana bose babwiranye bagiye none ari umuntu mufata yamutaze yo mugiye ntabajana batasezeranye aho naho muri ko muraje ariko ubwo ntushobora guhura n'umuntu ari ngaha kuri large yaragiye ngaho mu Kabondo ugacuvuga ati ko ariko anyaruka nkanje reka tujane wowe bukurikiye umuntu we wazi yari karaje mugabo wowe bukurikiye kugira umujane mugabo utazi yuri kuraje we ariko abahazi abazi yari karaje niho hari ikibazo usanga uvuga ngo yarampemukiye oya ntiyaguye mukiye wowe musanze ku nzira asanzwe ofisi yari karaje hama nawe ujamo ahubwo nahi wawo iyo umuhagarika kwanza ukamubwira ati wowe burya ugiye kugira numve ko ariyo nanje ngiye none uzi ko ari umuntu mujya gufatana urugendo ukavuga ati ko n'imvura igomba igwe reka twe turafatanya urugendo kumbe nawe waraje kumutora mubwira ati nyaruka nko ku metero 50 nce ndagutora we batabwiye ko baca bagutora bice bigenda gute sigarira kunyuka hagati y'abo bantu babiri nindabwira uwundi yo bagiye canke baravyumvika oya nakubwiye ko urugendo rugwa babiri ni ikintu mumvikana muri babiri naho twaroye uwundi aho umuntu abaza uwundi yagiye niyo ubajije umushoferi ariko ko bavuga ko mu bantu babiri n'abo atarubakana umugabo ari umutwe w'umuryango umva atari wabazi iyo bagiye oya ntiyaba haragera kuri abo umutwe w'umuryango oya kugira umutwe w'umuryango navyo nyene bifise inzira birabandanyije ubwo rugendo rurabandanyije iyo uri mu rukundo bisanzwe dusigaye tubona urumva ngo ujye bari bakundanye imyaka 7 ngo ariko ngo kubera umubire ngo yatebeje mariage ngo bavana ariko dusigaye turabona n'abari muri mariage bavana tugaruke gato iyo abantu bari ko baragenda mw'ubwo rugendo umuntu avuga ati tugiye mu rugendo rwitwa kubakana bogwana gute kugira ngo urwo rugendo barushike ko hari igihe usanga mwihaye urugendo rimwe amahwa menshi kaburimbo mwayikwevye hari n'igihe urwo rugendo rubacisha mu mahwa nyene kugira ngo muze mushikire kaburimbo rimeze neza kenshi bigorana iyo mutanguriye ku kaburimbo arigihe mwibaza ko amabarabara yose abara amakaburimbo hari n'igihe bigenda none iyo muri ku rugendo umwe akaruha ntari igihe umuheka hari igihe ashobora guhinyagara bikagusaba yuko mukubita kwiruka ukabandanya sesa n'urukundo nuko tuvuga baba byanse nk'uko umenga bibaye ubu si bibaye byamyeho kuva kera gusa peut-être ubu tubibona kubera natwe turi muri ya myaka yavyo nibuga kera tubona abantu bose bafite imiduga tukabona umenga bose bagendana amahera amenga umuntu ubonye wese afite umuduga yamana amafaranga ubu ntufise ubu ufise ubona wamara amahera gamuta ariko nibibuza ko umuneve wawe niyakubona azovuga ati tonto Juste Gaël kwera umuguri imbombo dusuguta akavuga ati byo muntu yama ameze bien nuko nyene no mu ngo tukibirabira kure twabona umenga byose bimeze neza ariko hari ibintu wumva canke umenya ari uko bigezemo ni nkuko peu importe amareso ronka y'urugo peu importe ibyo kwiga byo kubaka n'ibiki uko byaba bingana kose experience uronka mu rugo ni experience personnelle nta muntu n'umwe muyisangira si association
ni experience personnelle ibiza kukubaka nivyo wowe nyene ibikubatse wewe bishobora kuba bitanyubatse ibyo wihanganira nshobora gusanga je ntavyo no kwihanganira vice versa hari ibyo usanga urenza ku ruho rw'amazi ariko je nabibona umutima ukamvamo urumva kudodi ntibisane nta muntu yovuga ngo kubera nayibonye kwa Just Gaël ngira ndavyaplike mu buzima bwanje ça sera pas la même chose ko umugore azoronka si nk'ujya ufise ubuzima azoba afise si nk'ubwo bw'iwawe umwanya azokonsakara ku muryango wiwe ntusa n'uwo iwawe so nta muri make nama nibwirira abantu ni ikintu ugikeneye kukimenya vy'ukuri ukimenya ukirimo niho uvuga ati ndiko ndiga nawe ubundi kuvuga ngo nze ngo ndaba partage experience yanje ni iwanje nyene ntawe no yipartage nta nico mu marira kuko my experience is mine na ubuzima mpora nabwo buritaye sur mesure kuri jewe iyo rero wowe utari jewe ugiye kubufatira ko hari igihe usanga wanaguye so nukugira ni nka byo ndano bakubwira ngo kubera ngo bimazemo igihe ngo twagomba turondere uyu ngo kubera imezemo igihe waduhanure ngo agire iki oya arababwira ibyazi ariko ntacyo baje gukosora muri mwebwe ubyumva so mu buzima no mu bundi cyo gituma nakubwiye ngo ni urugendo abantu bose bavyuka mu gitondo ari urugendo ariko bose destination ntiziba ari zimwe urashobora gufatana umuntu mwese mugafatana Avenue du Large ariko umwe aje mu Kabondo undi agiye Asiatique undi agiye muri industriel undi aduze mu Tanganoro bavyumva c'est pas la même chose so du coup ni ibintu bisangamwo ntibiba bisa igomba kuba ari experience yawe personal nta muntu n'umwe babonye atanguye gukura bakabona arashoboye kwitunga bafise n'ikizere ko yotunga uwundi batifuriza kurongora canke kurongorwa mbega by'ukuri abantu bakundana by'ukuri ni urazi gituma bifuriza umuntu kurongora kandi benshi bamubazi ngo kubera babakunda oya no kugira ngo utangure kwiga ko essence yo muhira itandukanye n'ubuzima nyabuzima bwo ngaha none wibereye muhira kwa papa na mama vyuka ku mirete tazi generation yatanzwe tazi amahera y'inzu plus kukura ni kwa abavyeyi bazi ubwenge canke abavyeyi bamaze gukura badashaka ko abana babo ejo bazoba bana ibintu badashobora gutahura baraguhamagara kubaka kugira ngo nawe uvyumve nawe uvyumve utangure kuba responsable utangure kugira aho tahi wawe utangure kwijera kuko sino kubesha igezanse y'abavyeyi baduha iyaba vyari ibintu umuntu yohitamo nta numwe yohisemo kubivamo kuko nakayizanse karyoshye surtout iyo umaze kuja muri ubu buzima bwo gupambana no kugira iki ubizi neza ati je nimba ataco nakoze ntaco ntahambaza mze hari igihe uvuye buguti iyi myaka twamaze tukiri bato ijya myaka niho hacaviramo rero no kubona neza uruhara abavyeyi bagize mu buzima bwacu so no kuvuga ko no parent igihe cyose babikora hari ibyo twafata nk'ukumenga nta kamaro bigira ni ukutubanira ni ukutubabaza ni ukutagomba kumenya ibituryohera ngo batureke plus uba umaze gukura plus uba umaze kwikomforta n'icyo kintu niyo usubiza amaso inyuma ukavuga ati sha mama warakoze iyo nza kundeka iriya myaka nkitwara ABCD mba naraguye down kweli so uravaloriza vya bindi byose even n'inkoni nakangahe uba warakubiswe canke bakubuza ikintu umwanya uvuga ati governor hari icyo vyamaze je ndibuka kera twese tukiri abana tuba dufise utuntu twibwira hamuvuga ati naje natunga imodoka yanje
nkayuzuza igitoro nzohagarika ari uko zohagarara ebana ari uko igitoro gikamye ebana jewe ni naja kwipangira sha nzotaha ari uko ebana sinzi ntavyo gutaha me uratunga iyo modoka bikakunanira nuko mari amasaha 8-9 je mukiri muri ville ukumva wo kwitahira tu waja muri iyo nzu ni wowe irimwo ntawe ukujejwe ntawe ukuraba me view ubwo buzima wamaze kwinjiramo wenyene ukavuga ati nta mpamvu yo kwirirwa ndaja kurara iyo ndaraguza kandi mfisi wanje c'est ça en fait ni initiation baragushira mu buzima kugira ngo ubwige bwonyene bukwigisha buhoro twikingire indwara y'akaranda mpox haraheze iminsi twarinjiranywe n'indwara ya mpox iyo ndwara ikaba imaze kwibonekeza mu ntara zitandukanye uwufashwe n'iyo ndwara ya mpox arashuha akama uruherehere ku mubiri akagira amasumbi akameneka umutwe agakorora agacika intege akababara mu mitsi no mu mugongo ugize kimwe muri ivyo bimenyetso cunyarukira ku ivuriro rikwegereye kandi iyo ndwara ivugwa ku buntu none iyo ndwara twoyirinda gute twokaraba neza kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabuni canke tugakoresha umuti wica imigera twokwirinda gushurashura ku mugabo yahora agwaye yo kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mu kiringo c'amezi 3 asohotse ibitaro kuko imigera ibicibonekeza mu ntanga ziwe twokwirinda gukora ahantu canke ku bintu vyakozwe ko n'ufise uwo mugera tukirinda no kuramukanya dukora nako twokwirinda kubana n'ibitungwa mu nzu gukora ku bikoko bigwaye vyipfishije canke kurya inyama zavyo twese hamwe dusabwa kwikingira no gukingira abandi indwara ya mpox mu gushira mu ngira impanuro twama duhabwa n'abajejwe amagara y'abantu ubwo n'ubutumwa muhawe n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida. kuko abana ntibiga ku majambo y'abavyeyi abana biga ku bikorwa by'abavyeyi nta mwana n'umwe yize kubera umuvyeyi yamututse oya twese zurabe nico gituma usanga abana benshi baba bafise amakaraktere swati ya papa swati ya mama canke abantu babana hafi canke umuntu wo mu miryango yamabona nayo makaraktere atuma umwana avuga ati hagati y'ikaraktere ni ndatoye iyi nimba wakora ibi no bikora ibi yakora sino bikora tu abafise shwa mugabo kuvuga ngo nirirwa ndamutu kuzomutu ku mwaka wose heri imyaka yiwe yose umutu ariko naco bizohindura ihindure bo kugira nawe ahinduke ko niyakurabira ko azobona wowe icuri ayo magifatireko yandatse ndibuka ku munsi w'ubugeni haba hariho amajambo avugwa yabo muhezagiro haba n'inyigisho batwigisha muri Etat Civil yabo muhezagiro canke inyigisho batwigisha muri Etat Civil zijya zirafise ico zimara urego umuntu abagiyemo awi na mabazi ajya na mabazi arafise icamara mabaze y'urugo mugabo ni bya bindi twiga ku ishure by'amateori sinzi ko bivuga twiga za biologie na physique n'amaki amateori wasanga umenga arumvikana ugeze muri pratique ukumva umenga umenga ari agateori katinjirana ni pratique kuko urumva n'amabazi byose bikenera amabazi ugomba no kubaka urugo bikenera amabazi nico gituma bifise naho bica ntuhitana umwana w'abandi ngo umubwire ngo ndakwereka ahantu tujya kwibera oya birabisa aho bica tusa kuva kera twagiye turabihanahana de génération en génération kugira ngo twonore la famille et l'église et l'état abantu bakumenye yuko ntukiri juste Gaël wenyene ejo ni hagira ikibazo wabenye ubundi bashobora kubaza tusa nico imaze n'amabazi ariko ce qui se passe à l'intérieur abari à l'intérieur nibo badiringa navyo
uravyumva. That's why iyo ubona abantu benshi babaherekeje babaha imihezagiro irakenewe cyane, irakenewe sana. Mugabo iyo hagize akaba si bajya bose bagaruka kugira ngo basukemo amabisi juba, nicyo kikwereka yuko baraguherekeza bakagushikana muri iryo barabara muri urwo rugendo. Mugabo muri urwo rugendo burimo muko mbiri na mutumenye uricagura, si abantu bose, si ya komite ya mariage yose mugenda mwibarabara mugenda muri urwo rugendo mubabona inyuma. Oya, nko muri cortege bwa mbere, oya cette fois si babashikanye, so nawe namwe ni mugende. Ni nko kwigisha umwana ikinga, uramufatira ariko hari igihe umurekura kamutwara gura igiye gutumbereza, akagwa rimwe kabiri gatatu, agakunguka ku mavi, komereka ku munwa. Mugabo après igihe ugasanga asigaye atwara neza, aranarikunze, mu byo azoba muri kazoza abaye n'umusikliste. Urumva, mugabo bose babitanguye ntawarigiye kujya mbere ngo aca ari inyonga agenda. Aya banza kugwa muta equilibre, kwazwa na equilibre ni c'est ça n'urugo nuko. Ati jya mihezagiro iyo umuntu ashitse mu rugo jya mihezagirira amuherekeza cyane n'amajambo bayavugiwe haki hoho abagize ubugeni irashika mukayibuka mugasubizamo aka video mukavuga ati iki niki wibuke ko bakitubwiye ndutso gikore mata. Dore gaye tutabeshaye wowe umaze gusubira mu video ya mariage uramaze kwicara ukayira ndavyo niyo na muntu numwe antukaje mubonze nimba ari ikintu banabika ugasanga nta nacibuka niyo yakibize nayo ma video amafoto wi des fois kugira mwibutse mere video nabo mafata umwanya ngo yombiriza amajambo pour te montrer à quel point bijya byose abantu bafata kabariko baragabira ngo ariko baragugira iki tusa imihezagiro wiyupa urugo rurubakwa. Umuntu mwifuriza ibyiza utayimwifuriza urugo rurubaka ko sabantu bagubaka. Urugo ni Imana tu, ni Mungu na maombi. Hari umuntu ashobora kugira ubugeni ugasanga aciye nka 10 ataja mu misa giyo munsi imperezwa ararisi yagira ubugeni ugasanga kuko niyo base ni hagomba guca kugira rongore. Ariko yaja mu buge yubaka ugasanga nasubiye mu misa. Vuge ko ari cyo wishuye nyine. Oya, ntaho bihuriye. Aho bihurira no kwemera kwiwe. Kuko kwemera kwiwawe umuseribateri canke wubatse ntacyo bigomba ku influence. Nimba wari usanzwe wemera Imana uzakomeza uyemera. Nimba wari usanzwe nyine wemera Imana ariko uvuga ati jewe akanya ko kubana n'abandi mu ishengero wapi bizogumuko. Ni benshi tuzi usanga abamama aribo baja gusenga abandi bajyana canke ataranataha undi akaja gusenga kuko harimo umwe cyangwa ugasanga ni n'umugabo, ntidufatire ku mama gusa, ni n'umugabo yikundira gusenga, ugasanga umugore nawe ntacyo bimubwiye vraiment, kandi niko abavyumva muga ntaho bisana na mariage. Wapi kabisa ntaho bisana na mariage. Ari mariage ni n'urugendo rujahe kandi urukundo atubwiye n'urugendo, mariage nayo ni iki? No kubana. Abantu barashobora kubana none n'umuntu abana n'umuntu badakunda urukundo rwaheze nabo bari muri mariage. Abantu babana urukundo rutikibarimo ugasanga habaye ama separation de chambre. Urabibona abo ntababaho. Abo sindavyemera. Barabaho usanga umugore arara n'abana umugabo arirara by'ukuri yahari mu gihugu. Cyo gituma bavyita ibanga. Iyo rimaze gucika ibanga ukuvuga ibintu byose bibera hari indani byitwa ibanga.
nacyo gituma bikomeye yaba byari byoroshye biba bigira bose cyo gituma ubona bigira bamwe bamwe kagira ababishobora n'abandi byankira c'est ça le mariage mon frère faut ko bikubamwo ukamenya ingene udiringa navyo ukabisiga muhira ugiye mu buzima busanzwe ugakubita ibindi bintu byose kubyumva wataha ukabuze ati jewe ntashe ni wanje mugabo ndabizi yuko ngomba kwegeranya akamatera aho nakazingiye mu gatondo nkakazingurura hari ahandi hantu ndagaplasa tusa bija mu ibanga ryo kubaka navyo tusa nivyo biti banga mu byo biga hari ikintu cyitwa ibanga ry'abubatsi ibanga ry'abubatsi rasiko tuvuge ko abari mu rugo bose iryo banga baba barifise ntimubave witeranye ibanga ry'abubatsi na acte sexuel oya sivyo nari mvuze ni ukuvuga ni vya bintu byose ni l'ensemble y'ibintu byose bibaraba muri babiri kugira urwo rugo rwanyu rumere neza kugira ngo ricike ibanga nuko ivyo bintu biguma biri hagati yanyu mwebwe babiri iyo rimaze gusesagurika hariya hanze ntiriba riciswe ibanga aba ari abantu tubibanira tu twama tubona havugwa ngo agateka k'abakenyezi agateka k'abana bega no mu rugo agateka k'abagabo karashobora kuhonya bien sûr gute none wowe se umuntu umugore ashobora kubangamira agateka k'umugabo gute mu buryo bwinshi sana akarorero nuko twe twashize mu kubangamira agateka k'umukenyezi umenga bigomba kuba physique menga umugabo nawe nyene adakubiswe nta muntu yoba yamubangamiye mais psychologiquement urashobora kumubangamira moralement urashobora kumubangamira kuko nawe n'umuntu nawe afise umutima nawe ariyumvira nawe agira amasantima so iyo mubana mugasanga nawe se besoin ntiziriko zirishugwa nk'uko byari bitegerejwe nawe nyene n'indi forme yo kumuhohotera wewe uritahiye rimwe baranse gusoma ku misa kabiri baranse gatatu ukwezi kuraheze utarishe ku butike ngo sindaguwa urumva ngo shango je hamwe nkora ko ngo nutu tuntu nakubwiye ngo mu ndweze ngo tutarakemuka ngo shango ba wambonye nako nuguhonyanga agateka k'umugabo nukubera nyene comme abagabo peut-être bafise ka kantu ko kumezea anamezea tu kandi ntunzona bibona hanze yari umuntu ari sage agize iki kuko uko biri kose les violences zibera mu ngo nubwo muri marié hagomba kuba mu mwumvikano surtout ku bintu nka biriya nta nguvu zigomba kujamwo motive ngo nukubera nakorongoye motive ngo nukubera umugabo wanje ngo ngusimbire ko oya c'est là de se faire plaisir itegerezwa gukurikizwa nibaza ko muri bino bihe twaza turabazanya uko tumerewe ati kuko abantu bagendana na byinshi nico gituma wumva wari kumwe n'umuntu eje kumva ngo yapfuye hanyuma kwaza ukavuga ati je uko namubona umenga arakomeye tino tuzoze turabazanya uko tumerewe hari igihe usanga umuntu agendana ibintu byinshi umuntu atazi ariko urumva kubera ubuzima bubidusaba usanga nawe wibwira uti shanje kumubwira ibibazo by'iwanje nawe ashobora kuba asanga afise ibindi byinshi kusumba ndibuga usanga umuntu ariko yibera mu gakwen kiwe uwundi ari muri kwen yiwe murahura mu gatwenga ariko ntimugera kuri essentiel niriwe narushe nagize iki nage no muri so na vyanse ahasigaye yo kurongera amahoro ni mu rugo niyo rukuru kera abantu byarashika nkuko tubivuze ati je naho vyokwanka gute nzorera ababana canke nzorera uyu mwana ariko dusigaye tubona hasigaye amaseparation ashobora kuvamwo n'amadivorce kugira umuntu ashike kuri iyo stade biba vyavuye kuki nivyo gusa kugira ashike kuri stade ya avuga ati je ndavuye mu rugo ndagiye nzorondera divorce ahandi canke naho nkeneye divorce yihuta mve ngaha tuvana mu gihe tuzi ko abavyeyi bavuga bati reka ndere uyu mwana cyane ndera baba
ega kurera abana abantu bazodutwenga kurera abana hari n'ababana mu nzu batabareze nk'uko bitegerezwa babyumva hanyuma osi ni ku babyeyi nakubwiye abana ntibiga ku majambo abana biga ku ma act mwebwe mureze abana batatu mugwana iminsi yose sivyo ukubita umugore iminsi yose umugore agutukira imbere y'abana iminsi yose cyukuri abo bana mureko murabarera umwana yaba mu rugo canke muri babiri ukumurira kwiwe kuri primordial cyane gusumba ça veut dire umwanya mumuha ari umuntu yavuze akantu keza ngo la plus grande richesse que tu peux laisser à un enfant c'est ton temps n'umwanya wawe naho ubundi kumusigira ibisigi kumuha amahoteli ngo umuhaye ibiki ibiguruka nimba atigeze yapre nawe ngene wahageze nimba atigeze umwigisha ingene wowe washoboye kubigerako azobishikamo hanyuma abisekeze kabisa mu mwanya mutoya ubone ibisigi birariputse kuko urumva ntacyo wamwigishije so mwaba muri kumwe muri mariage mubana icyambere no kwitwara neza surtout imbere y'abana ikintu cyose uba ugomba kwigisha umwana ifoko akiba ifoko gikora kakibona pano kivuga pana kukivuga niwakura uri umuhasara nawe nyene azokwigira ko azomenya ati papa agiye ukazi mama agiye ukazi reka nanje ninakura ndashaka kuzoja muri ako kazi urumva biko biza kuyindi point idasanzwe turi mu gihe rero ibyo byose umwana ushobora kubibona ariko dusigaye tubona no mu rukundo rw'abantu batarubakana birashika umuntu akaba deprime kubera yavanye n'uwundi mu gihe batazosubira canke mu gihe arindiriye ko mubabarire ariko mba nkeneye kumenya kugira umuntu agere kuri stade avuga ati je mbona aho ba separation canke abe divorce biba vyagenze gute kugira umugabo afata iyo ngingo canke umugore ayifata icyo ndi cyo gifata umwe muri abo babiri kurumva nakubwiye n'urugendo iyo umaze gutahura ko umuntu mwafatanye urugendo atanguye guca mu nzira mutari mwavuganye murarekurana akayicamo hanyuma nawe ukabandanya iyindi igomba kuba ari ishwa y'umuntu umwe muri abo babiri surtout kubera abona ati niyo nibereye ahantu tugeze kugira ngo ni kuko urumva ari ibintu biza ugasanga umuntu ofiro ya mesure mu byihoza mugiye kuza kubihereza ko alors que mwari mwabonye ko même auparavant nicyo cyari gikwiriye ariko murarindiriye mpaka mwanze mugwane muvurana amaboko mukorana amenyo musukane kwa marike akaba ariho muza kubikora none umuntu umaze kubona yuko kidakunda gamuta hakurinda uronona umwana w'abandi wakuye iwabo atacaraba hakwarinda arakonona wewe wavuye iwanyu bakuzi ko ukomeye kubera iki mworinda mushika aho hantu usubiye iwanyu waramugaye umva finalite yogenda gute hari abantu biyumvira ngo na divorce nicyo kintu cya nyuma muri divorce iyo uriko urabikorera umuntu hanyuma ukabimukorera mukiri mwese nawe nyene n'ikindi kimenyetso cy'umuntu nukuri adashaka icyo agenda gutwaye ko hari abaza kubigera ko byarayangaye hari n'ugutuma uriye yo kwigira ugiye mu kwiyahura warahindutse ntiwanywa inzoga usigaye uri mboregwa ntugitaha usigaye unywa ibiyayuramutwe usigaye ugira ibintu byose bidafashe bibi bikononera ubuzima wabigiyemo kubera yakoze uyu muntu umwe urabyumva ugasanga nibyo biri ko biragutera uri kurapfa buhoro buhoro appétit fait
uriko uragenda upfa gahoro gahoro. So tusaha ko hakurinda ushikana umuntu at that point numva umenga biri wise kumureka uko wamubonye kuko irevre ntizave duhendana. Ari abantu bama bavuga ngo urumva uri iki ngo ni ibintu ngo ni divine machin urumva iki ngo no kugumayo ngo no kugira iki. No, irevre cyo nemeranya nabo, uragerageza ukagerageza gushika ku kanyuma. Iyo ubonye imbere yuko ushika ku kanyuma utanguye kugira ama comportement nawe utahura ufise, ni byiza ko wigarura kuko abantu ntibanganye imitwe, abantu ntibanganye kwakira ibintu. Ushobora kubigumamo ivyo bintu bikaguhamba, ubwo rugo ushobora kurugumamo rukaguhamba, iyo horasi ushobora kuyigumamo ikaguhamba kuko yarigeze ahantu we yakurekuye ari ukibambiyeko. No kumenya igihe, fo kumenya amenya igihe. Hari irevre, hari igihe amayerero umuntu yama yakoze mu buzima, arima n'ivyo ça fait partie y'amayerero umuntu akora. Ushobora gukora erero rimwe ari mukigarura ukagira iki, mugabo iyo birinze biba hako birinda biragukura muri wa muntu wari usanganye atekanya tuje vomye byo kureka amahoro. Ariko aravuga bati kijanye na divorce ari usanga kubemera bamwe bavuga ati nimikosho guteye mu muryango bizofata uwundi mwana. Ubwo ntiharabavuga bati twora bingene tubinyanyura ibi bintu nibizobe karande mu muryango. Bigishoboka, nakubwije ukuri bigishoboka, antuka siyo solution ya mbere. Bigishoboka, hari ibyo ushobora gukiza, hari ibyo ushobora kugarura. Nukuri nta muntu wo bihanura, nta muntu wo bihanura vraiment. Mugabo nagusiguri ibintu bigenda d'une façon progressive, uko bigenda birononekara mwese muri ko murayibona. Rero iyo bitanguye kubatuma muva mu ma spirit yanyu, wahora umeze uku, utanguye kumera uku, wahora wigenza uku, wahora uri umuntu ari sage ku kazi, ubuntu ukijayo niyo ugiyeyo utangura kuko hari ibintu ari ingorane ziva mu rugo ukazigenda uzitwaye aho uri kuraja hose, ugatangura gushwana ucinjira muri bisi, genda uterana amajambo n'abantu, washika ku kazi abana bikanka, ugasanga utanguye n'umukorege mari mumara imyaka 15 ataca umutwe ataca gutwaye, mutanguye gupfa ibintu bidashobotse. Yaba ari afere ufitane n'umuntu ugasanga uwo muntu afere usigaye bifatara legere ari yari babeshejeho. Tu vois, c'est tout ça. Wahora wikundira Imana, iyo Mana uyivuye ko burundu. Ibintu byose bigutuma yuko uva muri wewe ugatangura kubundi muntu w'ibindi bintu. Nukuri n'ibintu byo gufata para legere, kabirabira muri rupa nyuma ukavuga ati mbega ni igiki kibereye ku buryo bitoshikanayo, kuko aho ndiko ndagenda ndiko ndahabona imbere. Rero yuko binshikanayo ni igiki cyoza kikankura. Eske haracari inzira ya way back, tugasubira tukumvikana, tugasubira tukamera neza, ibiki n'ibiki. Nimba igihari okay tuyifati, nimba itagihari naho aho nawe ucukisha. Ibintu bikomeye la kuri kuratubwiye. Iyo umuntu watubwiye ko iyo umuntu agize divorce wafise uko abameze, iminsi yiwe ya mbere abameze gute? Navyonze wibaza ko abameze gute? Sinzi vraiment. Watubwiye ku kintu ko bishobora gushika umuntu akagomba kwiyahura bivanye n'ingene abamerewe mu gihe yagize divorce. Oya ni deception isanzwe. Ego. No mu bindi, no mu kazi, no mu buzima, byose birashobora gutuma wo kwiyahura. Umuntu biba vyagenze gute birashike ku iyo stade? Abamwegereye bo bibona gute kugira bamukingire kare? Ama envie suicidaire. Avuye ku ma deception. Avuye ku ma deception. Yego.
oya ni cakindi abantu yo mumenyera kuko karorero turafise apeti makartier ugurero ni butatu burenga makartier atandukanye babazwe kwiyahura kwera abakobwa bakundana bahebanye abapeti rero biragoye abapeti biragoye none bari babizi ko ari iyo mvuga ugize divorce na le souci ikintu cyose kiza kuko destabiliza muri façon mentale ni ikintu atari ciza sivyo ni ikintu atari ciza kuko kiragwendera ubuzima hari igihe ubona umenga cyane ntacyo nkibereho kuri iyi si c'est vrai n'ama depression yafise amaforme menshi abamwegereye iyo umuntu muri abagenzi umuntu muri mu kibano umumenyereye urashobora kuvuga uti umuntu ushobora ko ndamubona yatanguye guhinduka ntakiri rasuka wundi narinzi ntakiri gaheri wundi narinzi soit agahinduka pour le mieux cyangwa agahinduka pour le pire so iyo ahindutse pour le mieux ushimira Imana iyo ahindutse pour le pire umuba hafi kuri bya biganiro kumubaza ukuntu amerewe kandi ntacyo ashoboka kubikubwira uwo munsi nyine ko arashobora kuba yumva umenga kubikubwira birateye isoni cyangwa biragize iki mugabo quelque part plus umwereka yuko tuera boro arakugurukira hama inyuma yaho ukarondera abaganga baba bizi baravyigiye hama bakamufasha kuko depression ni indwara kandi malheureusement ngaha nayo tubona ariko kandi twasoma ngo twese tugenda twarasaze ngo turushanya amadogre gusa y'ubusazi mais ça peut être vrai uko nta muntu ari ku isi buri kintu kimudeseva cyo mutuma yumva umenga nta mbere nta nyuma nta hehe kitabaye kikibiki kitabaye kikiba kiriya so cyama bihari ahubwo ni wowe kuvuga uti mbega none nimba bimeze gutya eske gender ifisemo uruhare rwahe kugira bihinduke mubyumva ngaho ni mu gihe uba umaze gukora uba umaze gukubitika seriousement hari igihe bigukubita rero ugifise agatima kakiri pure kata bintu byinshi birajamwo hagati ye kuvaho nakavuka ibi bintu n'ijya mbere ndayibayemo rero kuri ivyo nimba binshiki umurongo mbona mwiza wo gufata no kumanika umugozi abihereza ngaha ikibazo nuko ku bantu bakuze niho mba ngomba guhagarara cyane ku bakiri bato urumva biroroshe kubahindura ku bantu bakuze nuko quelquefois iyo yafashe ama decision nkayo niba bashize en evidence abandi bantu bari nyuma iyabo batabona abo babona nabo batabona bashobora kuba bari baziye uburaro n'uburamuko canke ubuzima canke umutuzo kuri wowe ugira wiyahure ça veut dire il est vrai ushobora kwiyahura umwe mugabo ugasanga inyuma y'iwawe hari umurongo w'abantu 7 8 9 10 ubuzima bwawo buhindutse gutya kubera we wiyahuye ryabuye ryari rifashe imfuruka rihejeje kwihereza akagozi uravyumva so that's why kenshi nama numva umenga umuntu yokwibaza ati mbega yego ibi ni kuri jewe eske nta bandi bantu noba nsize mbabaje kameme je namaze kwitorera ko jewe byose mafu ntacyo cyenda ashobora kwiyahora ndi tayari none inyuma yabo bantu inyuma ya jewe abo bandi bo bari tayari nabo kuca bankurikira kuca bahindura ubuzima kuca babivivamo bari tayari nababajije bimeze gute alors ukubaho k'umuntu wamavuga ati kubaho k'umuntu ego nuko wowe ariko gufasha abandi ushobora kuba wibaza ati jewe ni jewe na jewe nicyo gituma dayiri ahandi hantu bamaze gutera imbere nta n'uburenganzira no ngahe dayiri ni kumenga niko bimeze nta burenganzira ofise
ku buzima bw'iwawe bw'uko uyu munsi wo kwiyahura ubibwiye umuntu urashobora gufatirwa ingingo nawe bakagusuzuma basi ko ubuzima yego n'ubw'iwawe ariko nta droit yo kuburangiza uko uvyiyumviriye umwanya wari wose c'est ça parce que baraharura nabo bakavuga bati quand même uyu muntu hashobora kuba ari ubuzima bwiwe ariko si bwiwe bwose hari abandi bantu bamudepanda c'est un peu de ça Rasiko tuma dushana basozera niki kintu cagikenewe tutova ngaho tutavuze shana na kimwe mbona Imana bazigame to amen amen namwe bazigame Imana impera abana amahoro yo mu mutima amen nayo mu mubiri Imana bampera isosi Imana ibaha isosi nyinshi ko niyitanga hanyuma ibibazo bamenye yuko atari bonyene ibibazo si bo bonyene ibibazo birahari ibibazo biba mu bantu umuntu agizwe n'ibibazo agizwe osi n'inyishu so ntuzutinye uri kuraca mu bibazo kuko kenshi uciye mu bibazo inyishu y'ivyo bibazo bisanzwe hari nukuri tubwakire nivyo bitubuzima bitubuzima sino yaba atabibazo bihari niki iba yarabaye paradizo deja muga ko ari bibazo muga hariho n'inyishu zavyo tubemo gukenyene yego nuko reka tubashimire wese mwavye byo muri mwe murabana natwe ariko nshimire mwe vyimva mutima ikora iciza Clovis Blaise kwa kuri ahandi tawe kuri mukuraje wonyene juste gare ya kamera musaza mugirite bye bye cyose la vista la ushuro mushuro ushulano